ndagomba kukubwira ngo naho amafaranga wowe uri kurayarondera, genda kubwire ngo bamwe yarabateye guheba ukwizera. Bamwe vyarabananiye kuyakurikira no kuyahamira, vyarabananiye gushishikara kubaho bizera Imana, biteza Imana. Ahubwo bibakwegera n'amahano, bibakwegera n'ibibazo vyinshi. Ndashaka kubwira umuntu wese muri uno mwaka wacu duhagaze kuri iri jambo rya consécration. Iyo gukurikira amahera no kurondera amahera, wumva ko bigutwara umwanya wawe wose ku buryo utagifise n'umwanya w'Imana yawe, ugatangura kumva ikibanza c'Imana kigenda kiba gitoya kuko wirutse ntugifise umwanya wo kwicara ngo Imana ikuganirize canke uvugane n'Imana, ntugifata amadecision wumvise c'Imana ibivuga ko, ariko wa muri uwo muvuduko. Iyo valeur yawe ari amahera, amahera aba yacitse Imana. Iyo wumva yuko atari amahera, uganira n'abantu mukwiye kuvuga amahera, uconnecte n'abantu kuko ari umuryango wo kuronka amahera, ibintu byose uvyiyumvirira mu mahera, uburi mwirinde rikomeye, uburi muri gwa rugezo rwaho amahera ariko aracika intandaro canke amahera ariko aracika source de tous les maux. None ni gute rero amahera twoyarondera tukayakunda tukayashaka, ariko kandi hakabaho limite y'ingene tuyiyegurira n'ingene tuyarondera, ariko tukamenya les barrières à ne pas franchir, tukamenya amalimite, tukamenya ngo ivyo ari byose naho ndiko ndayarondera. Umviriza, Imana niyo ikuza umuntu, Imana niyo ikuza ihanga, Imana niyo ihezagira. Yesu ashimwe cyane. Ukamenya ngo ico norondera hanze ya principe y'Imana naco nshaka, kuko kizonzanira ingorane nyinshi. Kuko iyo umeze gutyo uzoza gusanga amadecision menshi yo mu buzima bwawe uyabaza ku nyungu canke ku mahera.